Umugwi NDIMUTO SINDI GITO uhurikiyemwo abagabo, abagore, inkumi n'abasore basangiye groupe ya WhatsApp wari waramutse uja kugarukira kuri bantaho nikora bo mu Gatumba kuri wa 27 Kigarama umwaka wa 2020 inyuma yaho baterewe n'umwuzurira. Abo bagize NDIMUTO SINDI GITO bakaba baratanze utuganuke twa Noel ku bana n'abavyeyi babo bagera kuri 50 bo muri site ya Kiyange ya kabiri. Nzambimana Innocent ari nawe yatanguje NDIMUTO SINDI GITO akaba nayirongoye ati ciyumviro caje bivanye n'umutima wo gushaka gufasha ababikeneye mugabo nsanga ndumwe ntivyoshe. Ciyumviro cyatuje mu gihe kimwe twari mu bikorwa by'akazi amico gihe turashikirwa n'ikibazo turahura n'umuntu yari ko aradusaba ubufasha uwo mwanya natwe naco twari twimariye nta kintu kinini twari dufise twamufashisha mugabo uwo mwanya naributse ko mfise agapome shobora kumufashisha chanda kamuhereza ubundi muntu acaransaba chanda babara kukumva nari umwe kuri kakantu gatoya mfise nashobora kuronka uwundi numva ndababaye shitse mu rugo ndyamye chanagira inspiration chanavuga ati foko nogira basi aka groupe ka WhatsApp hakita NDIMUTO SINDI GITO ubwo turi bato Imana idufashe cyo kuba benshi hama tukafasha abantu benshi. Nawe Havyarimana Celestin ajeje gutunganya ibikorwa muri NDIMUTO SINDI GITO amenyesha ko kuja mu Gatumba babitumwe n'umutima wo gufasha no gushigikira bantaho nikora. Uyu munsi turashimira Imana cyane yuko ivyo twasavye yuko Imana yadufasha tugakorikirwa kuri uno munsi. Turashimira Imana cyane yuko yashyize mu ngiro umunsi kwa turi hano. Ukuru w'umutumba yaserukiye abo banyagihugu akaba yarashimye iyo mfashanyo yongera arasaba ko nejo bogaruka kuko ngo bantaho nikora ari benshi aho mu Gatumba. Uko ibyo barosa byose abantu babishimye tukaba dushimira ko iryo shira hamwe gitwa NDIMUTO SINDI GITO ko nejo barosa ibindi boza kugaruka ko turafise abantu benshi bari muri site bo baraciye ko n'ingorane kuko mwese murabizi tukaba twasaba ko nejo muronse ko moza kugarukira Umwe mu baronkejwe izo mfashanyo zatanzwe na NDIMUTO SINDI GITO yarashimye iyo mfashanyo yongera arasaba NDIMUTO SINDI GITO ko yokwibuka n'abandi benshi batashikiriwe. Turashimye kubona mwaduhaye Noel Imana ibahezagi ibasubirizaho mwakuye ejo ni mwaronka muzotwibuke kandi n'abataronse nabo mu nyuma mubibuke. Abo bagize NDIMUTO SINDI GITO bakaba basozereye umunsi basangira bongera bahana utuganuke hagati yabo. Mwomenya ko groupe ya WhatsApp NDIMUTO SINDI GITO igizwe n'abantu barenga 180.